Shaka gusaba indongozi zacu z'igihugu cacu ciza c'u Burundi bino bintu bikurikira. Wewe utari bwigere ukora partage, uno munsi ugerageze ukore partage ino video mu groupe ya Facebook, WhatsApp n'ahandi ku bagenzi, kugira ngo kino kintu ngiye kuvuga gishobora gushikira abo cega canke abo kiraba. Mu vy'ukuri biragaragara neza yuko karangamuntu y'igihugu cacu ciza c'u Burundi ifise ikibazo ari karangamuntu ya kera mu vy'ukuri. None dushaka kumenya banyakubahwa barongozi bacu cane cane mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu vy'ukuri turazi ko muri bashasha muri aya mabanga hari abandi bahaciye, ariko turashaka kumenya hari ikibazo ikihe kugira ngo Uburundi bube ari igihugu kidafise indangamuntu iri digital. Mu vy'ukuri turashaka gusaba indongozi zacu z'igihugu cacu ciza c'u Burundi, duhereye kuri nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano, bafatanye n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye kuduha umuco kubijanye n'iyi ndangamuntu yashaje, indangamuntu ya kera, indangamuntu ishobora kunyagirwa igacika ivyondo umwanya n'umwanya, umuntu ntari hafi ngo aronke iyindi, ugasanga biratubereye intambamyi mu bintu urundi rwaruka rwinshi rwariko ruraronkako amahirwe. Jewe mu byo nkora ndigisha ibijanye na Facebook monetization canke guhembwa kuri Facebook, nkuko twagiye tubibona mu bindi bihugu bimaze gutera imbere mu ikoranabuhanga. Hakaba n'ibindi by'amafaranga adafadika byo twita digital currency, nivyo ibihugu bimwe bimwe ntibiratahura ivyo ari byo, ariko ko ibihugu biteye imbere bimaze kubishira mu mategeko agenga igihugu, navyo nyene bizogenda bitahura. Ico rero dufise nk'intambamyi nuko ino ndangamuntu haraho tugera nka application zitandukanye zikora mbere zigakorana n'amabanki, harimo nka PayPal n'izindi nka za Binance. Ugasanga rero abarundi benshi baragize ikibazo kubera indangamuntu ari ya kera, indangamuntu idashobora kuja ku rwego rwa digital. Mu vy'ukuri nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye, turashaka mudufashe nk'ugwaruka, turitakambiye, turazi ko mudukunda natwe kandi turabakunda, kandi turabibona ko mukunda ugwaruka, ariko twashaka tubasabe kino kintu vy'ukuri cihutishwe mu bihugu vyo muri Afrika, mu bihugu bigize akarere ka East Africa. Turategwa n'isoni iyo twebwe dusanze hari ivyo tudashobora kuronka ko access kubera ukuba tudafise karangamuntu iri ku mwanya, karangamuntu iri digital. Turazi ko mudukunda, mu vy'ukuri akakamo kacu mukumve. Turifuza ko tworonka indangamuntu ishobora gukora ibijanye na digital, kuko isi iriko irihuta itera imbere cyane mu bijanye n'ikoranabuhanga. Rero twebwe tugifise iyo karangamuntu y'urupapuro, abenshi twarasanzaye ntituri hafi ngo dushobore kuyironka byihuse nk'igihe gizisanganye ikanyagirwa, mu gihe izindi karangamuntu ziri ku mwanya zidashobora kunyagirwa ngo zigire ikibazo, nubwo zonyagirwa taco ziba. Abandi bageze ku rwego rw'uko indangamuntu imwe ishobora kubamwo irimwo umwidondoro w'umuntu wose, amapasiporo, amadiplome n'ibindi byose babikenewe biranga umuntu ku giti ciwe canke ibimuranga byose bigakoranizwa muri karangamuntu iri digital iri ku mwanya smart ID. So nukuri turasavye nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, mudufashe nk'ugwaruka, turitakambiye, muradukunda turabizi, murakunda ugwaruka rwo muri Afrika, ariko twebwe nk'ugwaruka rwo mu Burundi turabona ko dufise intambamyi kuri iki kintu cya karangamuntu itari ku mwanya, karangamuntu iri digital. Mudufashe, muzoba mukoze. Turabashimiye mwebwe muza guparataja ino video kugira ngo ishikire abashobora gushikana buno butumwa bwacu kuri nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, hamwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Turiteze inyishu nziza kuko musanzwe mudukunda, musanzwe mudukurikirana cyane nkuko n'izina mwavuze ko muri umujama ugwaruka. Turabashimiye cyane ku nyishu nziza twiteze kuronka kubwa buno butumwa ku kijanye na karangamuntu iri ku mwanya. Twagiye tuvyumva ariko nitumenya aho byapfiriye. Twiteze ko kumbure n'ibindi bihugu biri ku muvuduko udasanzwe bagomba kurengana nivo ya mbere, twe turacari kuri nivo yo hasi cyane. Natwe turiteze yuko basi tugiye kuronka indangamuntu iri ku mwanya, indangamuntu iri digital. Wewe ubonye ino video uyisangize henshi hashoboka, amagroupe WhatsApp, amagroupe yo kuri Facebook, eka n'abandi bagenzi bashobora kuyisangiza abandi bose. Thank you very much.